Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye kamunkunde ndabaramutse ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro cacu cyo muri kano gatondo turi genekerezo ya 28 ukwezi kwa gatandatu n'umwaka turi mu nizira neza yuko abatari bake mwazindiye gusenga Imana abandi nabo mwazire mu bwo twitandukanye ndetse ndanifurize weekend nziza ndanakeze cyane abakongomani baraye bashitse mu gice ca 16 gishira icanyuma bashoboye gupasa inyuma yo gutsinda umugwi bari bahanganye mu rukino rwa raye rubaye muri no joro ryakeye. Ariko rero si ivyo tuyagiye cyangwa dutiramireko hari amakuru menshi ngomba ko tuyaga mubona neza yuko turiko turabaha amakuru ivyo no kwita nabi kubera ko tutari ku mwanya kubera ko aho hari yazindi activity ziba zatwokivye umwanya munini bigatuma umwanya ukugira ngo tubaha amakuru atazira kugiye mu nkundi ndabwira icamo cy'amakuru tugiye kuyaga ko n'amakuru novuye ko adasanzwe ndetse anakomeye cyane yibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Ndakubwiye ko ku munsi w'ejo ivyabaye ku mirongo y'urugamba ari ibintu bibura uko umuntu yo bigereranya, ari ibintu novuga neza yuko birenze ukwemera ndetse impfu inkomere n'ibindi byinshi bibiranga ingamba byaragiye birabonekana ku munsi w'ejo ndetse n'ubuce bwinshi bugiye butandukanye bwarashoboye kubiramo imigwano ndetse coalition ya FARDC yo yarashoboye gutsindira ubuce butari buke mu migwano yagiye iraba nkukoza kubabwira murano makuru. Icambere zo kuyaga bijanye n'umukoroneli wa M23 yaguye aho bitwa muri Kasaki tozi tubabwira izira n'ingene vyagenze urupfu rwiwe muri rusange ndetse turanababwira ibijanye na drone zifata amashusho zerekanye ukuntu M23 RDF na twigwanaho na Red Tabara baroswa ibikoresho vya gisirikare n'amadrone n'ibindi byose uko amakuru yamaze kucaho ndagenda ibabwire uko vyagaragaye kuri aya madrone atanga amasanamu yamaze kuba avyerekana. Yesinagara babwire neza yuko wazaniro yongeye gufata ubundi buce bugiye butandukanye byo muri Kawere Kanyaru biri muri Kibabi ubuce butari buke wazareno ngaha muri Nord Kivu yashoboye kubwigarurira mu migwano ikomeye cyane yahanganyemo n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF Rubaya. Bivuga yuko abagwanyi ba Wazarendo bafashe ububasha bw'ubuce bukomeye ndetse buri hafi ya Rubaya centre ndagenda babwire uko ubwo buce bwafashwe n'ubwo buce ubwaribwo nkuko namaze kubategurira muri no nkuru namaze kuba ndabategurira mugira ikigano kandi turaza kuyagira hamwe ibijanye n'amakuru yo mu Minembwe aho havugwa drone zoba ziriko zitwagwa mu modoka z'indembe zo bitwa ambulance kugira ngo zishobore guhishwa no kugira ngo zishobore kurushikanwa iyo zijanywe. Yes ndabazamutse mwebese mudukurikirana fyonda subscribe yamu tarabikora hama fyonde kuri like hama uzitwane muri kino kiganiro utange na commentaire yawe kuko itwika yuko ari ikintu kidasanzwe. Commentaire yawe iduha ingufu nyinshi. Ngira ntangure ndababwira bimwe mu busobanuro canke mu makuru mirongo y'urugamba ndababwira rezime ndaza kubazanira development yose mu buryo bwimbitse ndetse ndababwiye neza yuko turi kumwe n'undi muntu adasanzwe muri kino kiganiro ari nawo muza gukurikirana mu mpera za kino kiganiro. Hari amakuru aranga imirongo y'urugamba y'ivyabereye ku munsi w'ejo ubona neza yuko inganda zatikiye ndavuga ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugeza yaho igihugu cy'u Rwanda RDF watakaza umukoroneli. Gutakaza umukoroneli mu rugamba ntimwibaze ko ari ibintu vyoroshe cyane ari ibintu bisanzwe. Gutakaza umukoroneli bisigura ko abantu bose bari bamucunze abo bari kumwe bose baba bapfuye kiretse uwayanyaze akiruka. Ariko biragoye cyane kwica umukoroneli mu gihe hari habasigaye bari basanzwe bamucungiye ubuzima. Rero uwo mukoroneli w'igihugu cy'u Rwanda yiciwe aho bitwa muri Kasaki niho ubuzima bwiwe bwashoboye kusibanganirizwa. Uwo mukoroneli akaba yitwa Karinda Prince. Umuntu yitwa Karinda Prince n'umunyarwanda ndetse nkababwira neza yuko abo bari kumwe hasigaye umwe n'ikimanyu. Urumva iyo bagiranije iyo mvugo gusigara umwe n'ikimanyu murumva neza umwe kaba agikema uyundi nawe ari kimanyu. Nababwira neza yuko ibintu bigikomeye cyane ku mirongo y'urugamba hasigaye umwe n'ikimanyu bisigura neza yuko haba hakozwe akazi kadasanzwe ndetse haba hanishwe mu abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni imvugo ngereranyo kugira ngo abantu bashobore gutahura. Yes nayemeje no kubabwira ibijanye na drone ifata amasanamu yerekanye uburyo inyeshamba z'u Rwanda twigwanaho na Red Tabara baronka ibikoresho bya gisirikare ndetse n'amadrone
arimo. Igitangaje za ambulance zaguzwe na Mahoro Peace Association nizo zifashishwa mu kugeza izo drone mu Minembwe. Izo drone nizo bakoresha mu gusambura amazu y'abanyamurenge, mu nyuma akavuga yuko ari FARDC yabikoze. Mbibutse yuko kuvuga Mahoro Peace Association ni nko kuvuga FPR inkotanyi neza na neza, ndetse twavuga tugeranya neza yuko iyi peace Amahoro Association ari nka branch ya FPR ni siège, branch ni iyi yitwa Mahoro Peace Association. Rero indege baguze cyangwa Rusehabaniha cezi y'amadoka zitwaninze indembe baguze nizo zifashishwa mu kudeplacer amadrone ndetse n'ibigwanisho baba barungikira Tabara M23 na MADP hariya mu misozi miremire ya territoire. Kandi musanzwe murabizi neza yuko Rusehabaniha canke ambulance adasakwa, ntibarabi birimo de ntibisakwa. Niyo mpamvu twabwira neza yuko ibintu bikomeye ndetse mugabo vyamaze kuba bimenyekana uba hagiye gufatirwa umuti w'ico kibazo. Kino babwira neza nuko ari inkuru yihutirwa mukwiye kumenya, aho bivugwa yuko abagwanyi bawazarende bo mu mugwi wa Pareko bafashe ibibanza bikomakomeye ngaha muri Masisi, ibice vya Kawere, Kanyaru biri muri Kibabi mu karere ka Masisi nko ku birometero 10 gusa uvuye Rubaya centre. Inyuma y'imigwano ikomeye bavuga ko bahanganyemo n'ingabo za leta FARDC kuri uyu oya plutôt n'ingabo za RDF kuri uyu wa gatandatu gerekezo rya 27 umunsi weje turangije. Ababazende ba Pareko kabisa buno buce Kawere na Kanyaru baburaranye mu ntoki ijoro ryabo rya mbere, niyo bariraye nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nobabwira neza yuko aha nyine muri Rubaya bivugwa ko abagwanyi ba Wazarendo bafashe ububasha bukomeye cyane bwa Kawere, Runingu na Kanyaru nko nayemeje kubivuga kuri wa 27 ku munsi wejo. Ubwo bwagaragaye cyane yuko Masisi canke Rubaya ibintu bishobora kononekara umwanya ku mwanya canke ingamba zigahindura isura. Aya namakunda akomeje kubatohoreza ati uno munsi nitugume muri Minembwe, tubabwira ibyo muri Minembwe no muri Masisi ikirere kiratukura. No muri Masisi imigwano ni myinshi, ndetse yerekana neza yuko hari uguhangana n'ama attack adasanzwe bayikarakorwa na coalition ya FARDC. Yes, ariyo makuru novuga neza yuko ngomba kubashikiza kano kanya. Ndibaza abatari bake babonye amafoto byagaragaye ko bivuga ko abagwanyi ba AFC M23 basize amasanduku menshi arimo amasaso hamwe n'ibigwanisho bigiye bitandukanye mu gihe bari ko barasubira inyuma. N'amafoto ndibaza atari bake mwagiye murabona acishikana ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana imyambaro ya gisirikare ndetse n'ibigwanisho bya gisirikare byabonekanye byamaze kwambugwa inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. N'amafoto yagira abonekana aho abagwanyi ba Wazarendo babonetse kuri ubu wa gatandatu aho bitwa muri Kasake berekeza aho bitwa muri Ngugu mu karere ka Masisi. Muri ico gihe nyene ubwoba bwinshi buriko buravugwa mu gisagara ca Rubaya, ndavuga muri Rubaya centre muri capitale y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aho umutekano uguma uteye amakinga cyane. Bivugwa ko ivyo vyabaye inyuma yaho Wazarendo birukaniye abagwanyi ba M23 RDF MDB tuganayo na Red Tabara kuri wa gatandatu ya 27 ruheshi uno mu mwaka turimo. Nkuko bigaragara kuri amasana mwagiye murabona yakwiragijwe ku mbuga ngurukanabumenyi, bivugwa ko abo bagwanyi ba AFC M23 bamaze gukubitwa bagashaya bakiru barirutse bayabangira ingata, ndetse basiga amasanduku menshi arimo amasasu hamwe n'ibigwanisho bitandukanye mu gihe bariko barasubira inyuma. Urumva neza yuko abatari bakindazi mwabonye ibigwanisho, mwabonye ivyo batsinyisha abazugwanda batarayibona muze ku contact kuri nimero kuganda bereke ibagaji canke ibigwanishisha abazugwanda zashoboye kwakwa kuzimaze gukubitwa incuro na Wazarendo hamwe n'ingabo z'u Burundi FDNB na FARDC. Ndababwira abari muri coalition ya FARDC nimumve mvuze Burundi ko tangare Minembwe haravugwa amadrone zoba ziriko ziratwagwa muri ya mamodoka nababwiye, ndetse hakifashishwa imodoka za Ruseha Abaniha. Iki ni kibazo novuga yuko cyateye impungenge ndetse
kinerekana neza yuko hariho ibidasanzwe bigiye kuba muri no misi. Imigwano irakomeje kuba myinshi kandi ku nguvu zidasanzwe. Niyo mpamvu kino kiganiro nabateguriye abantu munkurikirana mubandanye mwumvize kino kiganiro ndabashubiyemo mwumve ubusisanguzi bw'ingene buri kimwe cyageze n'ingene abana b'u Rwanda bakomeza gupfira mu mashamba ya Kongo, ndetse tubabwire n'ivyo inyeshamba z'u Rwanda zashoboye gutakaza. So wundi ifise umutumire ngaha ni umusesanguzi turi ku mirongo wa telefone kugira ngo ashobore kutubwira vyinshi. Bara umusesanguzi ndashaka ubwire abadukurikirana muri make incamake y'ukungene ibintu bya bimeze cyane ku igerekezo ya 27 ruheshi uko byaraye vyifashe ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi Wazalendo yakoze amateka ageretse ku yandi. Wazalendo yakoze ibintu byinshi cyane, yakoze ibikora inka muri teritware ya Masisi, teritware ya Karehe, voire même no muri Minembwe. Nkuko mwabibonye ku mutwe w'ikiganiro cyacu tugiye kurabira hamwe, twanditse ngo Rubaya turayisubiza vuba. Iyi ni imvugo y'Abazalendo, ni imvugo Abazalendo bariko bakoresha kuri uyu munsi mu kwerekana yuko baza kwigarurira Rubaya uyu munsi. Ndi muri studio ndumwe, reka ndabaha ikaze abakunzi ba BM4. Ndabona muri ntwari mwamaze gushaka no muri commentaire, karibu cyane, kaze tubane mu kiganiro. Niyo saba Emmanuel karibu cyane, Gustave Deogracias karibu, Santiago Ndagijimana karibu, France ni Baruta karibu, Ndashimiye karibu cyane, Elisa Mugisha karibu, Eric Karideri, Methode, Jesus is love karibu, Karideri karibu, Fidel Ndashimiye, Bizashira, Methode kandi voilà shatse kuba ndabavuga amazina abantu bamaze gushika ku murongo kugira ngo dushobore kurabira hamwe ivyiriwe ku mirongo y'urugamba. Ariko nkomeza gushakisha Benita kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro, sindamutora kubera ibibazo by'ubuhinga, ibibazo by'ibirere, ariko sanduti ndizera konza kumutora. Mwebwe mumaze gushika rero muri ntwari nikaze cyane. Ndabibutsa ko mukora like, uretse ko twokora like ya kino kiganiro, ubundi like dufasha ibintu byinshi cyane twebwe hano muri BM4. Like ituma urubuga rwacu rugira credibility, ituma niyo batwimvire ko kandi kutugira nabi bitaba bifise ingufu nyinshi, kuko mama agaragaje ko runo rubuga ibintu tubashikiriza mu bikunda. Niyo mpamvu twabasabye kenshi tuti ni mukore like yaduhimbara, like niyo ikomeza urubuga rwacu. Hejuru y'ivyo ndabasabe kandi ko msangize na bagenzi banyu link ya kino kiganiro cyacu, kuko tugiye kurabira hamwe ibintu bihambaye. Ngira ngo abenshi mwumvise ko ku mirongo y'urugamba hiriwe mu by'ukuri, hariko haraba ibintu bitoroshe, nubwo bitankundiye ko nza muri studio. Muradutunga, ikirere cyaciye kigira cononekara cyane, ntibyakunze ko tuguma turi ku murongo dushikira ikiganiro kuri kwamye, ariko ubu ndabona ko bisuye gukunda. Nikaze rero, nikaze tubandanye ikiganiro cyacu. Nibaza ko Benita yoba ari ku murongo wa telefone. Benita niyabanyumva ndamuhaye ikaze cyane. Beni karibu cyane. Yego, merci beaucoup pour ce sandwich. Turimo no kuri kwa Mungu, turashima Imana. Yego, bikifaka ndakubara ko byifashe kumera kuko urabona ko muri twenyine
oya studio muri studio nta kidasanzwe kabisa usibye ko uyu munsi wari umunsi w'isabato nanje nafashe akaruhuko ntigeze ngira icyo nshikiriza nyuma y'ikiganiro twashikije mu gatondo ariko ubundi ni impore rero turasigaye ndashimira Imana ko usigaye kandi n'abakunzi ba BF ko n'abaramuka byinshi ko noza kuyaga nawe banashimira n'akubuze cenga Imana ko barondera bibaye byiza cyane abatomboye nabo mwari kumwe hiyo yego nabo twari kumwe kabisa ego gace ngigo ko ndabaramutse cyane ndabasama y'Imana komeze abakunzi bari kumwe natwe muri kiganiro bakomeze kugubwa neza abiteka nk'umuhiri wabo nuko ntari hafi kumeza kubiruka ko bagira like okay waruvuze uti ubibukije ko bagira iki bagira like okay so bakunzi ba BM4 ngira ngo mwumvise Benita yuko ingwara agwaye ari like so tudatevye Benu tudatevye waruvuze uti abakunzi ba BF hari ibyo bagutumye yego merci pour kabisa ntabwo yuko ndagushimiye cyane ko turi nakubuze reka ndabasaba ngo bafate agatebe bicara yari kuko ndashobora kuba no kwifuza kuramutsa n'abagarendo cyangwa se muzarende sahani ndamuramutse cyane kuko udutendo mw'ido minsi ko barakora n'utuntu ni ibintu bikomeye cyane ariko nifuza yuko tubanza tukavuga tusanguza gatugiye test ibyo twumva nibyo cyangwa sibyo ni nayo mpamvu nari nipfuje kugira tuyaga Beni utarambwira kuri ibyo wumva uri kurashaka kumenya ko ari byo cyangwa atari byo ndumva ashaka kwaderesa intasho zanje ku bantu bari baradukurikirana bari muri Katana hariho amakuru bampaye y'ibiri muri Katana Imana ibahezagire kabisa ncanibutsa n'abandi badukurikirana bari mu mpinga itandukanye twebwe nimero yacu twarayitanze mu gihe mamona hari ibintu bitameze neza ni byiza ko muza mutubwira nibiba bimeze neza naho nyine ni byiza ko mutubwira kuko ntabwo abantu bagomba kuza barumva ibintu bibi gusa neza cyane ubwo twabandanya rero yego merci beaucoup rero kuma kano kanya ubu ni mu kanya ngira kuri ino minsi bageza ko ibintu birakomeye cyane tugaragura abagabo na cyane kureka rero dushe nk'abatangura rero ndabwira abantu yuko ufata agatebe bakakubwira ngo dushobora twuyaga kuri bimwe n'ibindi bikorera kuba kugira ngo urugamba aho nifuza cyane ko yaga ku byabereye neza hano muri Masisi tubwire nyine byifashe bisanzwe ubwo abantu babimbaza ni benshi cyane urakoze cyane Benita muri Masisi bari bamaze kabiri batari ko bikora mu gahogo usibye ko ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Rwanda caravyonze agati mu ntozi kiza kuvyonga agati mu ntozi muri Wazarendo twarabishikirije abadukurikirana hajya nyine muri Masisi hafi cyane na Warikare twarabyerekanye aho igisirikare cy'u Rwanda cyari kimaze iminsi kihirundaniriza kugira ngo barabe ko bashobora kugwana inkundura bigarurire agace bita Pinga mugabo ntibyakunze baragabye ibitero kabisa Wazarendo ibasubiza inyuma ivyatumye rero Wazarendo nayo ikitegura igitero sindamusiga ibitero Wazarendo yagavye uyu munsi novuga ko biteye n'ubwoba biteye nihahamura ihamukanako kubera ko Wazarendo yatangwe kugaba ibitero mwijoro ryakeye rishira uyu munsi kuva igihe cy'isaha 5:30 z'ijoro niho Wazarendo yatanguye kugaba ibitero
mu gace bita Ruki. Abazi buno buce muca mwumva ko Wazalendo yariko ibandanya yegereza muri Rubaya. Yagavye igitero muri Ruki, igaba igitero muri Gasenyi, igaba igitero muri Nyakigano, igaba igitero muri Cayi ndetse no muri Gaseke. Ubu n'ubuce Wazalendo yagavyemwo ibitero mu mwanya umwe, isaha imwe, umunota umwe, mwijoro ryakeye kuva saa 5 y'ijoro, saa 5:30 y'ijoro rishira kuri uyu munsi wa samedi bw'genekerezo rya 27 yes ukwezi kwa gatandatu. Nyuma yaho rero intambara zasekeye mu iryo joro gushika kuri uyu munsi aho hageze saa 10. Wumve ko intambara zabaye mwanya muremure. Hageze saa 10 Wazalendo ica igaba ibindi bitero mu wundi buce bushasha, harimo nka Bibwe, Nyabikere, Rwankeri, Ronga yes na Ronga. Aha naho nyene naho Wazalendo yaciye yugurura izindi front kugira ngo ijuragize umwasi. Mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda cakinagijwe biteye ubwoba, ndetse na M23 habuze ushobora gutabara uwundi, kubera ko uwabari muri Ruki yahamagara uwo muri Gasenyi ati yamaya natewe n'umuntu w'ikiremforo, ati ahubwo nanje natewe raba ingene wewe woza kuntabara. Bikoma wa Cayi nawe ati reka jewe hoho byabaye urudubi. Yikora kuwa nukuvuga habuze utabara uwundi. Urwazamvugo z'ikirundi bamwe bavuga bati bamwe bariko baracibwamwe abandi byarako birabagaruka ni hatari. So rero izi ntambara zabaye kuri uyu munsi, abantu benshi mwabonye amareresi atandukanye yaho abenegihugu bariko baratamba batarika bigina intsinzi Wazalendo yabashikanyiko. Mwanabonye n'amareresi Wazalendo yasohoye ishira habona yerekana ahari hasanzwe ahari bijya binogo abasirikare b'u Rwanda bari barimvye, ngira ngo bavyita ngo bafite gutari indake, ngira ngo ntavyonzi bari barimvye bahora bihishamwo. Wazalendo yavyerekanye kabisa. Icyantangaje rero hari ireresi yacicikanye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikinogo kabisa kirekire. Ndiko ndagereranya ndaba ku mafoto nka jewe, nabona ko mu by'ukuri kijya kinogo coba kirenza ibirometero 2. Ibirometero 2 kabisa birarenga, bimvye tineri. Icyantangaje nacu zirera nuko hakujya Kanyaru bikoze mu Gahogo bavuga ngo ivyo binogo ngo vyari birimwe abasirikare b'u Burundi ngo biranananiye no kuvuga n'ukuri kwa Mungu, biranananiye no kubandanya. Ngivyo binogo ngo vyarimwe abasirikare b'abarundi ngo babarashe barabagotsa barabita bariruka. Hariho umuntu aca yibaza ku bantu tuzi amateka y'igisirikare cy'u Burundi, haraho twigeze tubona bagwanira mu binogo? Sha iyo tekinike ntayo nzi kuri FDNB, iyo tekinike ntayo nzi kabisa. Ukunda kuvuga ko umwana ntabibonye, kugira ngo abandi baba barayibonye bakitubwiye. Sha nawe nubwo ukiri umwana amateka urayakurikirana kabisa, amateka urayakurikirana. So kubw'ivyo bitero byakozwe na Wazalendo muri Masisi, aho hose ni muri territoire ya Masisi. Ico mvuga ni giki, abantu nibatahure ko ibi bitero byari bigamije ubwa mbere guca intege igisirikare cy'u Rwanda, kubakoramwo, kubagabanya igitigiri no kubambura ibigwanisho. Ariko ku rundi ruhande ni hodi bariko baragira muri Rubaya.
bariko baradodora ukundi gushasha muri Rubaya kubera amakuru mfise y'abagwanyi bari muri Rubaya pour le moment. Ibintu ntabwo vyoroshe. Donc urababuriye. Jewe uraziko ndi umunyamahoro, sivyo? Jewe ndi umunyamahoro kandi ndahamya ko n'igisirikare cacu ntabwo kinezererwa ngo nuko kibacisha abansi benshi. Nizera ko igisirikare cacu ico banezera gusumba nuko bajya ba terrorist boshira ibigwanisho hasi hama bakigishwa ingene bobana abandi n'amahoro mu mahoro. Rero baramutse bo kumvira jewe ubundi boba bashize mu ngiro ivyifuzo vya FDNB na FARDC. Niyo mpamvu akenshi mvuga nti ahubwo rero abantu jewe baranasetse kubera ko a chaque fois baba bageramiwe jewe ndababwira ati yamara ndafise amakuru yuko aha naka mutagiye koroherwa mushaka mwobivamo kandi bigenda uko ikintu nshinga nk'ikibazo nuko tuba dusanzwe kubona bino myisi irati Minisitiri Rubaya itekirapfa cane isha nk'itekereje gatoya bisigure yuko ubu intambara zimukiye muri Rubaya. Intambara ntabwo zishobora kwimuka ngo zimukire muri Rubaya kubera ko abagwanyi nibyo ngoma ndagusobanurira. Abagwanyi bagwanira muri Rubaya sibo bariko baragwanira muri Minembwe, sivyo? N'abakomanda bakomanda intambara muri Rubaya sibo bazikomanda muri Minembwe. Ubundi tukiri ngaha nyene kuri axe ya Rubaya mbabarire gato ndiko ndababwira nti abo vyokundira bari muri Rubaya babishoboye bo kwishikanira igisirikare ca leta kikaba bagakiza yabo magara. Mwarumvise ivyo wa munyamurenge yariko araburira bene wabo, yavuze ati uhuzi ko afise umwana ari muri M23 canke twimareho hakiri kare namuburire abaravayo. Ariko kuri incuro nanje mvuze nti uhuzi ko ari muri Rubaya nabe aratunganya inzira ziwe hakiri kare. Uti kubera iki? Mu ntambara zabaye uyu munsi Wazalendo aha twacha kuri axe ya Masisi Rubaya yashoboye kwigarurira uduce tutari duke. Bigaruriye Kashovu, bigaruriye Kaseke, bigaruriye Kawere n'imisozi ihanamiye Kinigi ndetse na Ngungu. Aha hose Wazalendo yahigaruriye. Ngira ngo mwabonye amareresi yaha hose ndababwira Wazalendo bariko berekana ambiance abenegihugu bafise ingene bari bishimye, bari baryohewe. Inyuma y'igihe kitari gito bariko baracunaguzwa bufuni na buhoro. Twabonye wanashaka n'amareresi y'abasirikare b'u Rwanda bashoreye inka zabo bariko barazihungisha. Wumve ko nimba baparvenye guhungisha amatungo yabo nuko atacizere namba bafise cuko bazosubira kandi gufata ubugenzuzi canke uburongozi bwa buno buce Wazalendo yabatse. Wumve ko mu byo tuko turabona muri iyi minsi Wazalendo agace bafashe biragoye ko bagasubiza, biragoye ko bakavamwo. Nubwo baba bavuyemo twumva ngo bahavuye ku bw'itegeko, nibyo twumva. Niyo mpamvu rero abasirikare b'u Rwanda babonye ko amashamba yashushe, tubabona abasirikare bikoreye inkoho bariko biruka inyuma y'inka bazishorera bazihungisha. Abana bamaze kubona yuko rwahinamye. Sasa kuri axe ya Rubaya iyi ndwi hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Kuri axe ya Rubaya
tugiye kubona impinduka nk'izo tumaze iminsi turiko turabona muri Minembwe hano kuri axe ya Rubaya. Ibi ndabivuze nisunze nshingiye ku makuru ndiko ndaronka ava muri Wazalendo ndetse n'amakuru ava muri RDF, kuko na RDF yari isanzwe ifise imigambi yo kuraba ko yokwegeza kure cyane Wazalendo. Bice bihurirana nuko rero tubona na Wazalendo yazikenyeye kabisa ziraguma, aho mbere yibanje kubaka ubuce bugera kuri 6 hano muri territoire ya Masisi vers Rubaya. Nuko bimeze hano, nuko hiriwe hano muri Masisi. Alo? Oui, ndakumva. Masisi nuko hiriwe. Utubwiye yuko donc abariko baragwana muri Minembwe atafana bafitaniye n'abasano muri Masisi canke se hano muri Rubaya. Aho urambesheye isano barifitaniye kabisa. Isano mzee si yuko ngo baraba invento se oya. Nako nugure yuko abariko barakomanda muri Rubaya si bamwe barakomanda muri Minembwe. Donc ari itandukanye. None ko ndagumye sitaguzi gaje kuraba rona nta kwazo bifite ku ruhande rwa invento ko atwaye muri Minembwe bari bakwana bamwe tukiya kumuni bene intama. Bo amahigwe ntabwo ari menshi ku ruhande rwa M23. Amahigwe si menshi ku ruhande rwa RDF. Uzi impamvu? Mu bisanzwe nuko abantu batita cyane ku mateka. Ubundi abasanzwe ari abafatanya bikorwa ba Kagame baramudandaje, baramukaravye. Kagame nubwo ariko aragwaniza intambara arazi neza ko bamukaravye, agwana kugira ngo arabe ko yokongera kubikwegerako, yogarura icizere kuri baje bapatro biwe. Nivyo Kagame ariko ararondera. Sino turavye ingene bariko baraswa nabi, ingene bariko barakubitwa, abenshi baramaze guhungisha amatungo yabo, abenshi imiryango yabo baramaze kuyihungisha. Ico ni kimenyetso cerekana ko nabo ubwabo atacizere bagifise cyo kuzotsinda izi ntambara. Donc bagwana gusa pour kugwana nta bindi, donc berekana yuko hari abantu bariko baragwana nta bindi. Oya suko ntabwo ari kugwana pour kugwana, baracagira marobing, sivyo? Baracarondera ko bashobora kwiga gusubiza ikize, donc ndabite gute kugarura confidence ku bapatro babo no kurondera abandi bapatro bashasha bashobora kubafasha no rugamba. Mugabo bitabaye ivyo nta mahigwe nabo ubwabo barabona ko atamahigwe bafise yo kuzotsinda runo rugamba. Shiti baronsa abandi bafatanya bikorwa bashasha, naho nubwo bazobaronka sabazoba baje kubafasha gutsinda urugamba, ahubwo nabazoba baje kubafasha ingene bosohoka muri zintambara batamaramaye. Sino ari kumaramara kuko bagiye kumaramara binatiye n'ubwo. Urakoze cyane muzisanguze kudora kuri aya makuru yo muri Rubaya na Masisi. Ngomeza kumva ko hari utende twabaye kuri Waza, donc bakomeza gukora utuntu tutende bigarurira ahantu hagiye hatandukanye. Ndashaka kudoda makuru Yohana yabereye hano muri Karehe, utubwire ingene byifashe se tuduce bigaruriye n'utwahe byagenze gute. Asante sana. Hano muri Karehe naho nyene c'est vrai, ndumva ko nawe wakurikiranya amakuru yiriwe ku mirongo y'urugamba. Aha muri Karehe naho habaye ibidasanzwe, aho Wazalendo yatahukanye intsinzi ikomeye cyane, intsinzi ihambaye cyane. Ni mu migwano cyangwa se ni mu ntambara zabereye hano muri territoire ya Karehe nk'uko bivuze.
muri agglomeration Rumbishi. Muri Rumbishi ndetse na Chambombo habereye intambara no kwita inkundura zatumye abasirikare b'u Rwanda naho nyine batekezwa barata baromoka bitewe n'uburemere zino ntambara zari zifise, bitewe n'uburyo Wazalendo yavyitwayemwo cyane gose. Wazalendo rero na Rumbishi ndetse na Chambombo naho nyene bashoboye kuhigarurira. Akumbure abatazi iyi Rumbishi yuko yo biri muri territoire ya Karehe bien sûr, bashobora kwibaza ko turiko turababesha. Ubundi ni mu misozi miremire ya Karehe, ni muri Haut Plateau. Ano ma location kuva igisirikare cy'u Rwanda kihigarurira hari haheze environ 1 année et demie. Igisirikare cy'u Rwanda cyarigaruriye ano ma location, nibwo bwa mbere Wazalendo yahagavye ibitero ikahigarurira. Bivuze ngo umuzalendo yaheruka kurara hano muri buno buce bubiri, hano bwo muri territoire ya Karehe, inyuma y'umwaka n'igice kuva igisirikare cy'u Rwanda kihigaruriye. Murumva ko rero bakoze ibikora inka, bakoze ibintu mu by'ukuri byanejereje abakongomani benshi. Bariko bereka president wa Kongo yuko bashoboye agashiruka bute yama yabahaye, bariko bamwereka yuko bakamerita, bagakwiye, kubera bariko bakora ibikorwa by'iteka kandi babikorera igihugu cyabo arico Kongo. Yes. Urakoze cyane mu dusanguzi kubera amakuru duhaye. Niba mushimikije ko dukunda turangwa dukoresha umwanya kugira ngo turambire abantu. Nifuje ko rero ku makuru uheruka kuduha yo muri Minembwe, waratubwiye yuko duhaye iminsi 3 ko bazabatangura. Sinzi kuyibuka ibyo natubwiye. Rero turifuza kumenya eske Minembwe ubu byifashe gute? Sinangize igano nakubadide muri Minembwe ko byabyifashe. Eske no kubona tubyaye niko bikiri canke dusangiye zahinduye isura? Urakoze cyane. C'est vrai, ntabwo twakagomba kurangiza ikiganiro tudatembereye ngo tumenye muri Minembwe ho bimeze gute, mu Minembwe hiriwe gute, situation iri muri Minembwe. Ubwa mbere ndagomba gushimira abanyamurenge bari muri Kongo bampamagaye banshimira ku biganiro maze iminsi nkora. Kabisa nshimiye kubereka ko ndiho konesa nanje. Nshimiye n'abari muri Kenya bampamagaye, hariho n'uwuri na babiri bari muri Amerika nabo nyine bampamagaye, toujours bambwira kuri même point yuko tumaze iminsi tuko tubafasha gukangurira bene wabo kumenya ibintu biriko birababako. So byatumye mbona izi ntambara uko ntariko ndazibona, byatumye mbona byatumye ntahuzwa izi ntambara uko ntahora ndazitahura. Uti kubera iki? Ese utaragiye turifuza gatoya, ndifuza yuko tubwira noneho uko wifuza yuko intambara zo kwitonda muri Minembwe, ko n'ubu ariko ukibona cyane se ubu wabonye neza yuko hari izindi byatkoze kugira ngo intambara zishobora kuza kwihuta. Mu bisanzwe Beni, nta mpamvu nimwe yuko intambara zo kwihuta muri Minembwe, nta mpamvu nimwe. N'ubu urashaka kwija mu gihe koze tegeza. Reka ndakubwira impamvu mvuga ko ata mpamvu nimwe yuko intambara zo kwihuta muri Minembwe. Nshingiye kuri kuno kuntu coalition ya FARDC igaba ibitero nk'imisi 2 kurikirana igaca itanga agahengwe, ni kugira ngo abanyamurenge baronka akanya ko kwirimbura, sivyo? Leta ya Kongo ibereka ko ishoboye, ibereka ko kuba ari bo bahari, ntabwo ari uko bafise inguvu.
wapi, si uko bafise inguvu. Rero wumve ngo plus intambara zinateba wanashaka, plus nabo baganirana hagati yabo, bakirimbura, bakisuzuma, nyuma bagafata imyanzuro. No kumenyesha ko hariho abagwanyi bo muri Twimareho uyu munsi bishikanye. Iyo hirigwa intambara z'urutavanako, kumbuye ntibari kuronka aho baca kugira bishikane. Sinzi ko turi kumwe. Ndakubwira n'ikindi kintu wowe utazi Beni, kumbuye n'abandi bo batazi. Abanyamurenge bajya bitwa ngo ni bifobagane, nkoresha terme. Muri bo batanguye nabo kwitana ba mwana, kubera ko abo hejuru bemeje bajya bari mu Kigali batazi ibyo barimwo, yuko Fendof bagomba kuzotsinda urugamba kandi batagize perte. Ubu rero bamaze kubona ko bariko batakaza abo munzi wabo. Ibi ko bituma rero wanashaka baca abatera intege abasirikare bari muri Twimareho kuja kwishikana kugira barokore ayabo magara. Kandi wumve ngo ababishikanye bagenda batwaye n'amabanga yo muri Twimareho. Sinzi nimba wabonye ireresi y'ibirindiro bafatiye hariya muri Minembwe byarimwo abatwimareho. Mu by'ukuri ni tinero ndende cyane gose pe. Wumve ngo ndende cyane gose, abayibonye bayibonye, sibyo? Biriya birindiro kugira ngo bashobore kubifata, birya birindiro kugira bashobore kuvyigarurira, nuko abo muri Twimareho bishikanye bagiye batanga makuru y'ingene hajya ahantu hameze, batanga igicapo. Nyuma FARDC ihacisha drone zijejwe gukwega amakuru, drone z'ubutasi, hama barahakorera akazi, haza kugomborwa, sivyo? Rero wumve ngo plus intambara zinyaruka, c'est vrai, ni navyiza mugabo zonona byinshi, ariko zigiye bukiye nkuko ziko ziragenda, hariho abakira batokize, hariho abaronka kanya ko guhunga, hariho abaronka kanya ko kwishikana. Nuko bimeze. Ariko rero nubwo biruko, igihe c'imbabazi nako ukwihangana kugira igihe cyako, hazogera igihe c'imbabazi kirangire, bahabe gukoresha inguvu asha kabisa, inguvu zikore umwanya wose gushika bagombore Minembwe. Ubu baracyari mu gihe mugani wa wundi bacishamwe imiyaga, kandi cyo ndiko nashima cyane wanashaka kiriko gikorwa n'abanyamurenge, nuko abamaze gutahura la réalité y'izi ntambara mu rukundo rwinshi babitahuza bene wabo. Akasinzi kugatahura ntabwo babisobanurira, ntabwo babisobanurira bene wabo ngo kwa kundi iyo umuntu mwapariye ntama ukamutsinda umubwira ikintu muzomera ngo nari narakubwiye wanka kumva rabo kunuku, suko bariko barabikora. Baramaze gutahura ko Kagame ari inzoka y'ubumara bwinshi. Kagame ni inzoka y'ubumara, yarabakomoye. Abakomowe na Kagame rero bamaze gusinzikara, bene wabo bariko babakwega mu rukundo. Ntabwo bashaka ko baherayo, bariko bababwira la réalité avec douceur. Niyo mpamvu tuko tubona ku bwinshi bariko bishikana, ku bwinshi bariko biripotinga, abandi badeserta bahunga. Sino iyo hataba donc ubufasha bwa bene wabo, hohoneye benshi cyane gusa ari muri Minembwe. Urumva
urumva bisigura yuko rero ko abanyamurengo bariko bisubirako batanguye kwerekana neza yuko umwasi w'abarundi. ariko ivyo ntabwo biza gufutako intumva zamaho. Kuko urumva nka Moyize Nyarugabo canke Afande Rugabo bajya bazokwemezwa ari uko biboneyeko, kuko bajya bari mu nyungu kubaza intambara zikomeza gusekera bajya bari mu nyungu bavyungukiramwo, bajya bungukira mu maraso y'abanyamurenge, bajya bacuditse na Kagame ariko nuko batamuzi, iyo bamumenye ntabwo bari gucudika nawe. Yego. Yego, urakoze cyane mutasanguzi. Ariko sinumva ko norangiza ntakubajije amakuru y'amakenga. Jewe maze imisi numva amakuru y'umugabo sinzi ko yoba ahari ya nyayo. Amakuru umumva ko makenga na makuru nyabaki? Satkoyo yabaye donc yoba gwaye cyangwa yoba sinzi ko maze kuba amakuru, sinzi ko yoba amapropaganda cyangwa ari ibintu nyine bivugira bamwe mu byakanyara. Ndashaka utahure ko uyu mwanya Makenga ntabwo ashobora kuja ahantu hagaragara, ahantu haboneka, no kumubona mu itangazamakuru ni gake cyane, kubera ko bamaze gutahura systeme igisirikare cya FARDC kiriko kiragwanamwo intambara. Mu bisanzwe FARDC ntabwo irondera cyane abasirikare bato, irondera abayobozi babo, kuko ubundi baparvinye kwelimina abayobozi babo intambara ziba ziheze, kuko abasirikare bato ntabwo bashobora kugwana batikomanda. Rero menya ko uyu Sultani Makenga je ndazi ko atacaraba ntarapfa, arahari, mugabo ahari hose ntashobora kwiyerekana, atinya ko drone za FARDC zo mukorera kwa kazi. Hari nandi makuru baronse naye narinze kugira ico ndayavuga ko mugabo Puro mu mareka ndayavuge kumbure, kubera ko ubajije nico kibazo. Buriya leta ya Kongo wanashaka na FDNB baratoje abasirikare babo kuba bamudahusha, sivyo? Barafise aba snipers benshi cyane gose. Rero aba snipers bari mu location atandukanye bahigana cyane n'iyi mitwe ya M23. Burya hari abarongozi benshi bo muri M23 bamaze gupfa kandi bagapfira ahantu hatari ko harabera intambara, bagapfa mu ibanga ntangere. Ibi nka M23 ntavyo bariko baratangaza kubera ko ari gisebo kuri bo, nurukoza soni kuri bo, nkoresha iterumi ntariko babitangaza. Ni muri yo ntumbero rero bamaze kumenya ko FARDC ifise bamudahusha bari un peu partout. Bamaze gutabura kandi yuko na drone za FARDC umwanya wari wo wose zamaziteguye kuja kurasa ahantu bazibwiye haba hari umurongozi, umwe mu barongozi bo muri M23 ndetse na Twimareho wanashaka na RDF. Rero basigaye bari ekenge cyane gose. Aba bamakenga, uyu Savyanwa, uyu Colonel Nangayivuza, bajya babisimwa je sais pas, bajya kabisa ntabwo bacidevereza nka mbere, ntibakija n'importe où, bitewe nuko batinya ko bamudahusha muri Kongo ya FARDC bashobora kubakorera kwa kazi. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life
twitwararika amagara yanyu nk'ayacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kuyifashamo. Akabirya kacu tubafasha kuronka visa vyoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa vyihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.